hajya muri perezidansi uburyo perezida niwe atwara vyose. James, Ndahejeje James, mutere mushira ku musozo yego. ndahejeje murakoze cyane urakoze. Ego urakoze ku byo udushikirije, reka tubandanye dukomeze. Ego ndabona Andre Nikwigize, mwiriwe neza. Mwiriwe Frank, murakoze kumpa ijambo, ariko nibaza ko umuganwa Rugema yoba yasabye ijambo imbere yanje, nibaza ko ari we yotangura hanyuma nkaza ndamukurikira. Murakoze. Ego urakoze Rugema. Ego Rugema, mwiriwe neza. Ego mwiriwe neza, urakoze umushinga nawe Nikwigize. Ego ndashimiye n'abandi turi kumwe ngaha kugira tuyage ivyacu vy'abarundi. Ego mu biganiro nk'ibi umuntu yoba afise ico ashikiriza gishobora gusubiza hamwe abarundi n'ukuri iyo bikora, ni muri iyo ntumbero nsavye ijambo. Ego hari umuntu yigeze kuvuga ati ikirundi tugishira imbere. Ego ni vyiza cane. Nosaba n'akavazi ko muzore mutanga amateme yanyu mu kirundi. Burya igifaransa naho umuntu ashobora kugishira mu kirundi biragora. Ikirundi n'ururimi rukomeye cane, udashobora no gushira mu zindi ndimi vyoroshe. Ego rero ntibisigura yuko ntumvise teme. Iki kintu rero cyo kuvuga yuko action contre les enseignements divisionnistes ethno-racistes, ndumva yuko izo nyigisho z'amacakubiri niko twobivuga. Ego inyigisho z'amacakubiri ziba ahanini ku ntwaro, ku butegetsi. Naho nyine ntituvuga ubutegetsi bwose. Abarundi n'ukuri ibi bintu vy'amacakubiri twese turabibona, ni ibintu vyagiye biraza buke tubibona. Ego bivuye ku mageneration akurikirana, hakaba hariho generation zivyumva neza kurusha izavuba. Generation zivyumva nizoba zarabonye igihe vyari bikigendeka, ayo macakubiri atari bwakomere. Ariko nk'uko ndabivuze, uko iminsi igenda niko amacakubiri y'abarundi, amacakubiri y'amoko agenda arakomera. Jewe nk'umuganwa sini mu kibanza ciza co kubivuga, nama nkunda guhera kw'itsembagazwa ry'ingoma y'ubwami. Imbere yaho sinoba nihenze n'abarundi benshi tubibona kumwe. Aya macakubiri naho igihe kinini kitari gito duhereye ku mwami Mwezi Gisabo gushika ejo bundi turose intare kwikukira ku ngoma ya Mwambutsa Bangiricenge. Ego twabana n'abazungu bari baje kutujya batwicaye ko baduteranya, ariko cari cabazanye hanini. Ariko ayo macakubiri baragerageje kuyadushiramwo. Abarundi kugeza ejo bundi Uburundi buruhabuje intare kwikukira, abarundi baragize urunani baragwanya mu macakubiri. Nta murundi yigeze ajya ugwara uwundi amuhora icari ntiginafise n'insiguro, amuhora umuryango. Ku babirigi cane vyaravuzwe cane, abahutu n'abatutsi. Kuva mu 1925 na 1929 ngira ngo, aho batangura guhindura ingene Uburundi bwotwagwa bafatiye kuvangura abarundi mu moko. Ego barabikoresheje, batangura kuduza bamwe
abandi babashira hasi mugabo ivyo vyagirwa n'abazungu, ariko harabahora bavuga ati umwami Mwambutsa n'abanyamabanga n'abahanuzi n'abaganwa n'abandi yuko ataco bari bafise kinini bakora kugira bagwanye ayo macakubiri. Barabikoze cane kuko nivyo vyatumye nyene abarundi badasubiranamwo kuri iyo ngoma ya Mwambutsa. Aha ico ngomba kuvuga nuko nkuko nabivuze ibi bintu vyagiye biraduga tubibona, ariko hageze kwikukira aho twari twiyumviriye ati reka turuhuke dusubire ku vyacu, abarundi tubane nkuko tuvyifuza. Abo babirigi bahereye mu Rwanda basize batubivyemwo ayo macakubiri. Naho bagiye kuko neocolonialisme ngira abantu b'incabwenge bari ngaha barabizi. Neocolonialisme niyo yabaye mbi kurusha colonialisme, kuko bagiye barafata abo bashaka muri za ncabwenge za mbere biga, hagiye kwiga muri abo bazungu nyene, batangura ego kurondera ingene aba aribo bashira imbere ku ntwaro, gufata ubutegetsi. Ivyo akaba arivyo vyatumye n'ingoma y'u Burundi itembagazwa. Hanyuma rero ivyo mu Burundi murabizi uko vyagenze. Itembagaza ry'ingoma y'ubwami mu Burundi, iterwa ry'umwami Mwambutsa ku Kirimba, kwabaye kugwanira gutwara kw'akagwi k'abahutu n'akagwi k'abatutsi, niko vyagenze. Hanyuma rero ivyo niho haduka intwaro zitirirwa iz'abatutsi, niho haduka izi ntwaro uno munsi zitirirwa iz'abahutu. Ivyo vyose agaseseshwa rumuri nivyo tubona. Nkuko nabivuze, hariho generation ibibona kuva bigitangura gushika ubu, hariho generation zitabizi kubera zakuriye muri izo ngorane z'amacakubiri yaramaze kuja habona. Aha rero nico gituma iki kibazo co kubandanya babiba amacakubiri mu Barundi mu bonse rimwe, ico kintu gikorwa n'abari ku butegetsi, ico kintu gikorwa n'abashaka gushikira ubutegetsi. Aha rero nico gituma twovyitondera, tukaraba ingene abarundi hamaze iminsi numva yuko intwaro yohinduka, hakaba etat de droit, hakaba ubutungane. Ivyo bintu vyose kubishikira kubera amacakubiri yamaze kunyengetera mu Barundi batari bake, ukaca usanga nico gituma hari intagondwa mu ruhande rwose, hari intagondwa mu ruhande rw'abahutu, hari intagondwa mu ruhande rw'abatutsi. Ukaca usanga nk'akarorero nk'intagondwa z'abatutsi bariko baravuga vyitwa ngo bavugira abatutsi, ariko ubiravye muri rusangi ugasanga ahubwo nibo bagomba gutera ingorane kuri ubwoko bw'abatutsi, nibwo ari ubwoko no tubivuge gutyo. Ivyo rero jewe n'ukuri hari n'igihe tutavyumva kumwe. Nkuko nabivuze ni ibintu vyagiye biraza buke buke. Turavye imiryango, murazi yuko ubwami bwari bugizwe n'imiryango ifise amabanga ibwami. Nta bwoko bwavugwa, havugwa imiryango. Hakaba hari imiryango tuzi neza gushika ejo bundi, igihe batanguye kuvuga ati abarundi mugizwe n'abahutu n'abatutsi, hari imiryango itashotse yemera ko bari mu batutsi canke mu bahutu. Ivyo ni ibintu vy'ejo bundi. Ahantu baha nk'uburorero ku bijanye n'imiryango uno munsi iri mu bahutu, imiryango y'abahanza, abajiji, abashubi, abavumu.
eka iyo miryango yari ifise amabanga akomeye ibwami. Ejo bundi gushika uno munsi ubise abahutu muri bo n'ukuri harabo mwari kubita, yashaka kubwira ati unyita umuhutu ndi umuhutu wawe. Abatutsi nabo nyene hariho imiryango wasanga iri mu bahutu no mu batutsi, dufatiye nko ku bajiji n'abandi. Abo nabo nyene vyarabagoye kwemera yuko baja muri ubu bwoko canke buriya. Ivyo bigasigura yuko insiguro y'amoko mu Burundi si iyo nsiguro abazungu bazanye y'uburebure, amazuru manini, imbavu ndende n'ibindi, n'ubutunzi bw'inka. Murabona ivyo n'ukuri ni ibintu bitumvikana. Umututsi bakamwitiranya n'umutunzi, umuhutu bakamwitiranya n'umukene. None ubwo bwoko mwumva ari biki? Rugema Aha rero nico gituma ndiko ndababwira nti ibi bintu tugiye turaraba uko vyaje, abarundi twari dukwiye gusubiza hamwe, na cane cane kubera ingorane twagiye turacamwo, ari izo ngorane z'ubwicanyi bufatiye ku macakubiri y'amoko. Ugasanga mu gihe hicwa abahutu abatutsi baratabara, canke mu gihe hicwa abatutsi abahutu bagatabara. Abo rero batabara ntibatabara kubera babigira ko bategetswe n'ubutegetsi, batabara kubera bavuga ati ntabaye Murundi mwene wacu. Ibi rero nivyo twoshimikirako tukabona yuko uwo mubano mwiza wari usanzwe mu Barundi ushoboka, mugabo abanyepolitike batari muri ivyo. N'ubu ndabaha kandi karorero ka nyuma. Murazi yuko dufise hari Abarundi bitwa ngo n'abacikacumu bakiri impunzi hagati mu gihugu cabo, hakaba n'abo Barundi bakiri ku misozi yabo kubera ari abahutu. Jewe rero abo turaganira, umukamubaza uti mbega wewe kuza urava mw'ikambi ugenda kurima utaha mw'ikambi, ntiworondera akantu wubaka ku rugo rwawe ukubaka ntugire ikibazo? Nkabaza uwo muhutu nawe yasigaye ku matongo, ntimubona hari ingorane yohaba? Abo bose murumva n'abanyagihugu turiko turaganira. Wa muhutu akakubwira ati reka reka reka, twebwe twabishima yuko twokwibanira nk'uko twamye tubana. Ati mugabo abo mu ntwaro bobifata ukundi, aho muca mwumva ikibazo gihari. Iyo umubano mwiza mu banyagihugu urashoboka, ariko mu banyepolitike, mu bafise ubutegetsi canke bariko barondera ubutegetsi, aho niho hari intambamyi. Iyo cohesion sociale iriho mu banyagihugu, mugabo ntishoboka kubera abatwara. Ivyo rero nibaza yuko umuntu yotanga iyindi siguro inyuma, mugabo ico nico nagomba kubashikiriza yuko ayo macakubiri y'amoko ashimikiye cane cane ku batwara kurusha abanyagihugu. Murakoze. ego urakoze cyane Rugema ku byo mudushikirije. Ego n'ibyo bindi mubona muca mudisigurira mu nyuma. Reka tubanze twiruke n'amasaha, turafise abantu batatu bagerageze kuza ku resuma, hama turabe ko hari umwanya usigara kugira tuze kongera abandi turabongera ari uko abo batatu tubanje gusozanya nabo. Hari umushinga ntaye André Nikwigize acakurikirwa na ambassadrice hamwe na Kazana. Ego Nikwigize. Ego murakoze Frank kumpa ijambo, kandi ndabashimiye kuri iki kiganiro kigira kenshi kigira cyo gusigurira abarundi ingene aho Burundi bugeze n'ingene bwokogorora. Je nari mfise nk'ibintu bitatu nshaka gushikiriza. Icambere nuko turazi yuko ibintu by'amoko byazanywe n'abakoroni bashaka kuraba ingene botsimbataza intwaro yabo, kandi birumvikana bari bafise inyungu bagwanira. Niho bashiraho ibi by'amoko, bamwe bagira abatutsi abandi bagira abahutu, naho bamwe bahinduka uwari umuhutu akaba umututsi, uwari umututsi kubera ubukene akaba umuhutu. Ivyo byose vyerekana yuko ubwo bwoko ntaho bwari bufatiye. Murazi ko batanguye gushaka kugabura gucamwe imice abegereye ubwami
abezi n'abatare hanyuma babona ko ataco vyotanga ko ari bake niho baca barondera ati reka mu banyagihugu basigaye reka tubacemwe ibice, niho bagira umuntu umwe akasanga yisanze mu buhutu canke mu butuzi. Ica kabiri nuko ibi rero vy'amacakubiri vyarabandanije mu myaka yose kuva Uburundi buronke intahe yo kwikukira gushika n'uno munsi, bayikoresha nka ico no kwita instrument de mobilisation. D'abord instrument de mobilisation no kuvuga ushaka guhamagara umuntu ngo agukurikire, umwereka ko musangiye ubwoko, umwereka ati reka uno munsi abahutu turashikiwe natwe, uratora umuhutu mwene wanyu kugira abari bazokuyobora hanyuma atware. Umututsi nawe ati abarabacinyije abahutu reka twongere dushireho intwaro y'abatutsi. Kandi byose bigaca bija muri discours ya consolidation du pouvoir, ico no kwita consolidation du pouvoir. Mwarabonye Nkurunziza abwira abanyagihugu ati abo ni umwungu wa Rwaruyuzi nibo bashaka kugaruka ku butegetsi, twarabufashe none bashaka kugaruka ku butegetsi. Nuno munsi nivyo barimwo bavuga ati ntituzorekura twaragifashe ubu ni cacu. Ugasa ukibaza uti none igihugu eske igihugu no gutwara canke nico ukimariye? Ivyo rero nagira ngaruke ku kantu utu example twinshi mu banyagihugu nta macakubiri arimo. Umunyagihugu w'umututsi, umunyagihugu w'umuhutu ntaco bapfa hagati yabo. Ivyo twarabibonye ubwa mbere, twabibonye mu migambi Bagaza yashize imbere. Ntiyaraba ngo iyi ni intara y'abahutu canke ni intara y'abatutsi, muzobaze intara y'Ingozi ingene babona ko Bagaza ivyo yabakoreye ata wundi muntu ashobora kubibakorera, kandi ntiyigeze araba ubwoko. Akandi karorero ni 1989 aho bagira ikomisiyo ija kuyaga n'abanyagihugu kuvyerekeye ubumwe bw'abarundi. Abarundi benshi sinzi barababwiye abo bo muri iyo komisiyo, barababwiye ati twebwe nta kibazo c'abahutu n'abatutsi dufise, dusangira duke dufise, mpishije akagwa ndahamagara mwene wacu w'umututsi tukagasangira, nkeneye umunyu nanje mututsi ndagenda nkatuma umwana akagenda kuri mwene wacu umuhutu akamuha umunyu, basangira vyose. Ariko kubera abategetsi benshi baba ata izindi programme bafise, bituma bakoresha ivyo vy'amoko. Akandi karore nuko abari mu makambi y'impunzi muri Tanzania barabigishije yuko abantu babi ari abatutsi, ari batwaye imyaka 400 ngo bakumira abahutu, ko nibagera ku butegetsi bazoba bashikiye ubutegetsi nabo bazokumira abatutsi. Hanyuma haraba murazi ko Parpehutu yateye ibitero byinshi i Burundi, cane mu ntara z'Imbo. Hariho umugwanyi umwe muri Parpehutu yaraje arabwira mushefu wiwe ati mbega none ko mwavuze ko abansi ari abatutsi, ko mbona abantu bo muri Bujumbura rero turiko twica abahutu, none wumva turiko twica abatutsi? Ati none ko mbona hariya ku amashure mbona harimo abahutu n'abatutsi, kubera iki? Kandi tukavuga ko abatutsi aribo babi. Wumva abana biwacu hari ikibazo bazogira biganye n'abatutsi. Ivyo rero bigatuma rero abantu mu banyagihugu atangorane. Ejo bundi hariho abanyagihugu umuntu yagiye kubigisha ivyo nyene vy'amacakubiri, simvuzi ikomini yariyo, ariko umunyagihugu aramubwira ati twebwe ati kera ati ku ntwaro ya Bagaza, kuri Bagaza bari baduhaye amazi, none amatuyo yarazibiye, none kuvaho muziye twararindiye ko basubira aya mazi bakayadushikiriza bakayadukorera kugira dushobore kuronka amazi meza. Ntavyo ntibabishuye. Alors nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko ikintu ca mbere na mbere umuntu agiye ku butegetsi yateza kugira nukuraba mbe ubutegetsi ndabwiye ko kugira nkora iki, intumbero mfise ku banyagihugu niyihe, ko mbona hariya abakeneye abashonje, eske ndafise intumbero yo kubafasha kugira bagwize umwimbu, ko mbona hariya atamabarabara ariho, ndafise hari programme mfise yo kugira ndabaha ibarabara, hariya ko mbona atamuyaga nkuba bafise, hari programme mfise yo gushiraho umuyaga nkuba. Ukagendera kuri programme ushaka guha abanyagihugu, ntugendere ku vy'amoko. Ivyo rero
uko bimeze no munsi kubera abo baja ku butegetsi nta programme baba bafise y'abanyagihugu nta nimwe bakaza rero bagakoresha amoko ngo niyo azobafasha baguma ku butegetsi n'uno munsi nivyo biriho nejo bundi bazogenda bati mwebwe twarumvise abatutsi ko muriko muravuga muravuza induru muraza twumvikane dusangire ubutegetsi ejo bazogenda basangira ubutegetsi bamwe baha ibibanza mu ministre mu gisirikare n'ibikati noneho amahoro arabonetse nta mahoro azobabonetse kuko nta umunyagihugu muri ivyo vyose aho mugiye kugabura umunyagihugu ari hehe muzogabura hanyuma abantu babandanye bakena ntaco bazoba baronse nivyo vyabaye muri Arusha abantu baragiye baraganira baratireka rero ko twaganiye neza reka tugabure wewe mwebwe imigambwe kanaka muzoronka ibiti bingahe vyo muri guverinema hehe mu ba gouverneur mu gisirikare etc biba biraheze bazi ko bahejeje none munsi mubona turi hehe abarundi bari hehe ko ibice birenga 80% by'abarundi bakenye bari mu bukene ntangere none ubu wovuga ngo hatwara umuhutu ngo hatwara abahutu no ntihatwara abahutu ntihatwara abantu bakunda inda basahura itunga ry'igihugu kandi abo bantu si benshi ntibashika na rimwe kwijana ugasanga rero niyo ngorane turimo namubwira n'abantu nk'abantu b'impunzi uno munsi impunzi baba abarundi bari hanze cyane abarundi bari hanze bariko barabacamwe imice ibiri igice c'abahutu n'igice c'abatutsi igice c'abahutu akagira ati twebwe turashaka kuja gukuraho burya butegetsi kubera bwatwangaje kandi twari tuzi ko bagiye ku butegetsi natwe tuzoronka abatutsi nabati natwe turashaka kuja ku butegetsi bakaca baja mu bantu bahunze ati babirukanye mwahunze kubera muri abatutsi nimuze tubashire mu gisirikare mugwanira abatutsi ugasanga turi muri ya cycle indefini cycle idahera nico gituma jewe kubganje sinzi kumbure abandi baba atari ko babibona je ndafise amakenga cyane kuri kazoza ku Burundi kuko ntaho ndiko ndabona turiko turaje kumbure ibi biganiro urabona by'akavaziko bihuza abarundi agira ati abantu bose bamwe babahutiza n'abatutsiza tubashire ku ruhande hanyuma turabe tugwanira Uburundi ntibabumviriza ntibumviriza iki kiganiro bagira ati bajyana abantu nabo nyene bariko barondera ubutegetsi bashaka gushika ku butegetsi ugasanga rero turi muri ya njyane ni naco gituma abarundi bitwa ngo bariko bagwanya ubutegetsi bwa Gitega batigera baja hamwe agira ati nitwaja hamwe ntabarije nje imbere nshobora gukorera za yoyo hanyuma nkaviramwe aho sindonka umwe wese ugasanga ni ku ruhande rwiwe yigiriye umugambwe yigiriye umuhari ry'amashira hamwe yitwa ko atagwanira ibibanza vya leta nayo nyene akaja ku ruhande ugasanga umwe wese n'utudumbi nta na kimwe turiko turashika ko cukubaka kuko nta programme nimwe abo bose nta vision bafise nta programme bafise ufise programme nawe bamushira ku ruhande ngo uwafise programme kuko ari mu bwoko kanaka nico gituma je mbona nti ndafise amakenga kuko nejo bundi ibizobejo abantu bakagenda bagasubira kwicara ngo bariko barumvikana bazogenda bumvikane kugabura ibiti mugabo batagabuye akazi k'ivyo bagiye kurangurira abanyagihugu sinzi rero ko mwebwe peut-être docteur afise optimiste mugabo jewe vraiment je ndabona ko harimo ndi pessimiste kubera uko ndabibona kiretse bihindutse abantu bagahindura ati twebwe reka tuvi ibuzimu tuje ibuntu turabe ibikenewe abarundi boronka kuko no munsi abanyagihugu bari mu Burundi sabahutu kandi sabatutsi nta bwoko barimwo barakenye bagira ati umuntu wese yoza dufasha kuva muri ibi bintu turimwo akaduha intabire akadufasha akaduha amazi akaduha amatara hanyuma tugashobora kwimbura tugashora abana bacu tukabarungika ku ishure ntibazoraba ngo uyu n'umututsi canke n'umuhutu bazoraba ati uyu muntu yaratugiriye akamaro ivyo abo rero ntabo turabona kuko turacari muri bwa budumbi aho twigisha abana bacu ngo wewe uri umututsi ni wabona umuhutu uramumenya ko ari umwansi wewe uri umuhutu ni wabona umututsi umenye ko ari umwansi twibagira ingene Uburundi bwari bumeze kera bataratangura kuducamwe ibice twibagire ko twasangira abarundi basangira akabisi n'agahiye twibagire yuko hari benshi bavuga ngo no ku mwami ngo no ku bami ngo nico kimwe ngo umwami ngo ya concentre ama pouvoir yose ngo
ngo abahutu nta na kimwe baronka mbe ni hehe dans le monde mw'isi nzima hari na hamwe ubwami umutware uwo ari we wese aba afise abantu ingena apanga abantu kandi bose ntibashobora kuba ministre ntibashobora kuba député ntibashobora kuba aba officier b'igisirikare ariko bose bagakorera abantu bamwe bagakorera abanyagihugu bamwe nico gituma mbona nti kuva irya ngwano yagwa agasore yagize mugabo bagaca bagira ati uyo ntari siwe reka tumuvaneho abo tuzokoresha bakabikora mu Rwanda no mu Burundi nuno munsi nivyo biriho kandi abo bantu ntaho bagiye bazogira ati uburundi bwogira amahoro twebwe nta kibanza twosubira kuronka u Rwanda bwogira amahoro ati u Rwanda ruriko ruraduca mu myanya y'intoke reka turabe ingene twogwana kugira nagwo nyene turusubize inyuma turabe Burundi ingene twobusubize inyuma turabe Kongo ingene twoyisubize inyuma kugira tubandanye tugira dutwara ubu rero harakeneye yuko abarundi cane abari mu mahanga cane abari mu makambi y'impunzi cane abahunze bazi ico bahunze baje hamwe bose bataraba ngo wewe uri umuhutu wewe uri umututsi wewe baraba bati ineza y'igihugu aho igihugu kigeze twogishayura gute twokora iki hanyuma abari ibyo bakoresha nabo nibabandanya bakoresha ubwo bwoko ndabarahiye uburundi buracafise imyaka 100 imbere sinzi ko buzoba bukiriho mu myaka 100 nitwabandanya gute ariko nibaza ko tutariko dufata inzira nziza nivyo niyo ntererano nashaka gushikiriza sinzi abaja kuvuga nabo nyene ni aba arifise inyishu kuri ivyo ingene babibona mugabo je ndabona ko ndafise amakenga menshi y'ibiriko ingene ibintu biriko biragenda cane kuba uraba abarundi uburundi ingene bumeze aho bugeze n'abarundi aho bageze bakeneye umukiza bamwe basigaye bavuga ati ahasigaye imana ni izodukura aho tugeze ntivuga ngo hasigaye ko turonka abahutu ngo baze kudukiza ntibavuga ngo dusaba tukeneye ko turonka abatutsi aho ko bodukiza yabavuga ati imana ni izodukiza nukuvuga ko bamaze kwihebura atanyishu bafise mu banyapolitike babona uno munsi rero ni mugerageze abarundi twese tushire hamwe cane ugwaruka bubake nivyo namavuga bubake un nouveau leadership politique kandi multi-ethnique itarimwe abahutu irimwe abahutu okay umuntu nkuko babivuze umuntu agumye ubwo buhutu bwiwe agumye ubwo bututsi bwiwe mugabo ntagenda avuga ngo je ndi konserukira abahutu cyangwa ndi konserukira abatutsi murakoze gose kuba mwampaye ijambo murakarama ego cyane urakoze mushinga nahe nikwigize ni nayo ntumbero y'akavaziko kumbure kurondera ko hari ikintu benshi bakunda kuvuga ngo barundi bariyakira dafa kwiyakira roterme kwiyakira ariko nanje ari yindi nayo terme nkunda numvise abantu bavuga ngo kwishakamo igisubizo ego kumbure ko bari twiyakiriye ariko twishakamo igisubizo dukurikirana n'izino nyigisho z'akavaziko turiko turondera uko twogwanya inyigisho mbi zitandukanye abarundi zicanisha mu barundi hama tukaraba uko twokubaka ahubwo Burundi bwiza uburundi dusangiye twebwe twese atamuta atamututsi ego mufasoni niyo nsaba mwiriwe neza niyo nsavye ego mwiriwe neza mwiriwe murakoze cyane ndaramukije abari ngaha bose aha ku kavaziko jewe nibaza ko ndakunda kumviriza kandi iyo ndiko ndumviriza niga ibintu vyinshi gose mpereye ku ikiganiro gikurikira kuva presque kigitangura pas tout début mugabo nari hagufi nibuka ko Dr Rugambarara a posé une question aratubaza ati mwebwe mukiri abana mwumvise muri abahutu canke muri abatutsi qu'est-ce que vous avez compris nagira ndacishura kuko pour moi ni ikintu kiri très intéressant jewe en fait sinabimenye kuko nibaza ko abana canke abana bakuriye Bujumbura canke bakuriye dans des milieux ntitwigeze tumenya ivyo bintu vy'abahutu n'abatutsi on savait pas ce que c'était je nabimenye kuko muri 72 j'avais 10 ans niho nabonye ko tugenda kwishuri hariho abandi bana batari bakiza kwishuri tukagerageza kubaza qu'est-ce qui s'est passé baratubwira ati bajya base babo barabishe kubera arabahutu mugabo haheze imisi mikeyi turasubira kubona abo bana bagarutse kwishuri dusubira kwiga baragaruka mu mashuri turasubira turabandanya je n'ai jamais compris iyo ngorana ingene vyagenze sinigeze menya yuko c'était vraiment ikintu kiri aussi grave gushika naho ubu
ubu nkuze niho ngiye kubona impact ibintu vy'abahutu n'abatutsi vyabaye birebire vyabaye bibi cane mu gihugu cacu kubera bapfuye kubera abagiye baricwa après et avant les années 72 les années 94 mu Rwanda niho twese twamenye vyabaye ariko hariho ibintu vyinshi vraiment utakuriye muri ivyo utakuriye muri ivyo bintu depuis longtemps wasanga utigeze unabimenya je rero sinigeze vy'ukuri ntavyo namenye nagiye kubimenya ubu nkuze hanyuma je me pose des questions ingena jewe nabaye à l'extérieur y'ayo makuru nagiye kumenya neza l'ampleur yavyo ndavyinjiyemo rero ndavyinjiyemo naho nyene niho nabonye ko nagiye vraiment nk'umuntu atagira ubwenge moi quand je rentre au Burundi muri 2014 niho rero nabonye ampleur y'ibintu vy'abahutu n'abatutsi parce que abo twahurira hanze aho naba pour moi ce n'était pas aussi sinibaza ngo nibiri aussi grave yabajije ati muje muri Google mupoze question mubaze l'ethnie la définition de l'ethnie iyo définition jewe nayiravye kuva kera et je suis intervenu plusieurs fois mvuga nti mbega ni kweri iki twemeye twubatse nous avons bâti les nations sur une base artificielle et une base fausse ico kinarakibwiye n'abandi bantu ndavuga nti nimushobora kuvuga ngo turafise des ethnies mu Burundi canke dans la région d'ailleurs alors que définition ya ethnie vy'ukuri iri basée sur la langue d'abord usanga abantu bavuga ururimi rumwe ugasanga bafise la même culture les mêmes traditions ugasanga bafise na territoire moi j'ai essayé d'observer muri territoire zacu donc la région des pays des Grands Lacs kuva kuri source du Nil à peu près gushika kuri lac Victoria uvuga ururimi rumwe nimubwire ngo sururimi rumwe parce que on n'a pas toujours besoin des interprètes muri ivyo bice vy'isi tuvuga ururimi rumwe tuvuga bamwe bakavuga ngo ikirundi ikinyarwanda ikiganda ibiki n'ibiki il y a des connotations nanavuze n'abavuga ngo ni gihutu canke ni gitutsi tout ça là ça m'importe peu ico nzi nuko ari ururimi rumwe mais ce qui est bizarre ni kubera iki malgré iyo définition malgré ukuntu twebwe tuguma tubivuga kubera iki twagumye tuguma turi abahutu tuguma turi abatutsi n'abatwani tunabavuga d'ailleurs ndiko ndagira ubushakashatsi bwanje je fais ma petite recherche kugira ndondere neza qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre région kugira ngo dushike kuri ivyo ndabona ko turiko tuvuga cyane aho bigeze ubu ningena twotora des solutions uheje kuvuga mukanya André Nikwigizera aravuga ati ntabona niyo vyoja bivuye ntabona espoir rien kugira ngo ibintu bize bihinduke il va falloir ko dusubira ku umuzi wa mbere watanguye vyatanguye gute kubera ije histoire yuko abazungu badupimye amazuru n'amataye n'iki il y a une distraction c'est une grande distraction parce que selon ce que moi j'ai vu bashitse basanga ibihugu un peuple bien organisé bien structuré bafise organisation sociale yabo abo bagiye abitwa abahutu canke abo bise abahutu kera ntibitwa abahutu bitwa abana bitana abasuku parce qu'ils étaient au service de quelqu'un uyu yavuze ati umuntu mubwiye ngo numuti ahubwo ati ndumutu wawe twese turazi ico umutu w'umuntu avuga on sait très bien de quoi il s'agissait donc umutu w'umuntu c'était celui qui le servait ce n'était pas ubwoko abagiye kuba abatutsi quand j'ai recherché n'abantu qui étaient riches au départ qui avaient un cheptel ça se mesurait sur la richesse hari n'uwakivuze mu kanya aravuga ati abantu bakenye baca bitwa abahutu abantu batunze bitwa abatutsi bafata comme des grandes sociétés actuelles uje nk'iburaya ukaraba les multinationales zirafise abazitwara zikagira n'abakozi les employés et autres supposez que abachefs des multinationales n'imiryango yabo biswe abatutsi ababakorera les employés bacha bitwa abahutu exactement comme ça peut se passer dans les temps modernes umuntu qui devient yari umuhutu kera amaze gutunga kubera sebuja yamutungishije il devenait umututsi umuntu akenye kubera bamunyaze cyane yagize amakosa dans la société baramuhana akaca aba umuhutu entre guillemets entre abatwani twavuze par yabo parce que nabonye ne barimo muri société jere rico nabonye quand les blancs arrivent ils trouvent un peuple autochtone organisé sabahutu sabatwa sabatutsi n'ubwoko c'est la race hari umwe yarigeze kumbaza narigeze gutora ahantu ndabisomye bavuga ngo la définition du mot tutsi ngo c'est le fils de Dieu ndavuga le fils de Dieu ndanacandika kuri Twitter undi acaranyandikira ngo abahutu nabo ngo ce n'est pas les fils de Dieu ndavuga si tout le monde ce sont des fils de Dieu les fils de Dieu. Pourquoi les fils de Dieu n'abantu qui ont été créés dans cette région? La théorie
il y a quoi au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, c'est une très très fausse théorie. C'est vrai, des mouvements de population à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, bagenda. Mugabo, en principe, le peuple autochtone de la région des Grands Lacs, c'est un peuple éleveur, agriculteur et chasseur. Éleveur, bilo tu vas fixer à ma territoire manini et ils ont bougé, bagenda bakurikira ubwatsi. Mais ni baheba aho barahagaruka kubera bahafise n'imirima. Donc ils cultivaient là. Abazungu rero bashitse, ils se sont basés sur cette organisation. Bacha bafata les leaders des entreprises, moderne, bafata les leaders des entreprises, donc abari bafise amashefuteri manini n'imirima babita abatutsi bacafata abakozi babo donc abari un peu en dessous babita abahutu et c'était très facile nkuko bikorwa n'ubu actuellement avec les syndicats les syndicats de mu entreprise yaba ma syndicats abakozi bafatanye bagati ubu rero tugira duhagarike ntidukora la société tombe nico kimwe nakujya rero vyabaye mu Burundi bafata la petite minorité parce que c'était niko en fait abatutsi babaye minoritaire parce que les chefs des entreprises agricoles ou élevage et autres bari bakeyi par rapport y'abakozi bari bafise kuri abakozi bari benshi baca bafata abo batoyi babashira mu maréunion babagirisha amanama barabigisha on a commencé l'enseignement yo kumumvisha ko abatutsi babafashe nabi on les a frustrés nibo batunze we bagufata nk'umuja bagufata nk'umucakara bagufata nk'umuhimbiri donc il faut te révolter il faut absolument se révolter contre les tutsi niho hanavuye ijya manifeste de Bahutu yo mu Rwanda en 1959 j'ai été chercher kugira menye neza de quoi il s'agit il y avait que des théories de frustration basées sur la jalousie la haine et la rancœur abantu qui étaient frustrés kubera bavuga ngo abandi baratunze nabo ni batunze niho ubona babirukanye abanyarwanda niho vyahereye donc étape ya mbere babirukanye bava Rwanda bahunga abatutsi abitwa abatutsi ko nabo nyene c'était le même principe abo bisa abatutsi donc les éleveurs de grands troupeaux barabirukana barabanyaga amatongo barabanyaga barabica benshi bahungiye mu Burundi turabazi abandi baja muri Congo abandi baja ahandi naho nyene basangayo abandi nabo nyene kifive les mêmes problèmes kubera iki mvuga tugaruke kuri yo source turabe neza qu'est-ce qui s'est passé kugira ngo iyo identification y'abantu bitwa abahutu abatwa n'abatutsi tubanze tuyifute muri ko muravuga ngo yego ngo tuvuge ngo ndumurundi oui turabarundi c'est vrai turabarundi kandi c'est ce que nous voulons tous être des Burundais ariko ntitwibagire ko abazungu badusizemo ibintu bituma abantu bagirira n'ababandi ariko ntibahanwe burya kudahana bavuga mu Kirundi ngo kudahana imbwa bigwiza imisega le fait yuko batigeze bahanwa kandi bazi ko arivyo bagendera ko abari duma abari mu ntwaro pour le moment biswe abahutu kandi babigendera ko barabikunda barabishingiye ko barabihagariye cyane biswe abahutu bakavuga ngo abatutsi barabakengera donc n'ubu gushika n'ubu ça reste dans leur langage dans leur théorie il faut ko abatutsi baguma hanze or abo batutsi n'abarundi n'abajya nyene n'abarundi qui doivent être là comment est-ce que ivyo bintu bizohera ata correction zibaye comment est-ce que ivyo bintu bizohera hagumye hari impunité comment est-ce que ivyo bintu bizohera abantu bagifise imitima ikomeretse parce que barabakomerekeje ariko ninde yabizanye ivyo bintu ça commencé par où ça commencé par les colons nibahagaritse hari wavukoreshe le bon terme le néocolonialisme fait très très mal ça fait très mal parce que babandaniriza ku bintu by'ibikomere bakaguma babisongerereza bakaduza gatoyi hama bagasibanganya musi bakaguma bafinansa l'idéologie les enseignements idéologiques et l'idéologie génocidaire bakaguma babandanya bavyarimenta bakaca baja hanze mu bantu bitwa ko bokwirevolta canke bitwa ko bozana impinduka mu gihugu je cite abari mu buhungiro kujya mwavuze abari mu buhungiro abari iburaya bamwebwe mwese muri ko murumviriza bakabajamwo nabo bakabumvisha ko ils peuvent ramener les changements mu gihugu mugabo bakabikora uko bababariye we umva gute bo kubwira ingene ukora kugira ngo ubakure amatamukano erega nabo nyene barazi ivyo bashaka ils veulent des personnes bamaze gukoropa mu mitwe parce que moi je comprends ko babakorofye neza mu mitwe barabumvisha ko basuzuguwe des décennies ubu rero bakeneye kwiganzura uwabaganje uwabaganje sumututsi parce que uwo mututsi nawe nyene il a vécu les mêmes problèmes nawe nyene baramukorofye mu mutwe hari abavyibaza ngo bari supérieur ngo basumba abandi kubera bitwa abatutsi bakaca babizira bagapfa bakicwa ngo nabatutsi bakaja ngaho bakibaza ngo kubera rero abatutsi ngo nico gituma bategerezwa rero kwiproteja je suis tout à fait d'accord ko à un certain moment tumenya yuko hariho une partie de la population ikurikirwa izira ko bitwa abatutsi or
babaravye le faciès gusa cyangwa amazina cyangwa ayo makonnotation ni kenshi basanga barihenze turavyumvikana koko les tailles physiques n'ibindi ça n'a rien à voir avec ico bita abahutu n'abatutsi aho nshaka kugarukira kugira dutore inyishu jewe moi namashaka kubabwira ati reka ico kibazo tukirabire muri region tureke kurabira kugumiza amaso gusa ku Burundi. La solution ne viendra pas seulement du Burundi parce que c'est toute la région des Grands Lacs qui est en train de souffrir le même problème. Ça ne fait que tourner, se déplacer, se déplacer, se déplacer. Et gotro vanga mu Rwanda monye baratoye inyishu. Je suis émerveillé ndiko ndabona ingena abitwa abahutu b'abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo bariko bataha en masse babatahisha mu Rwanda. Twe tudoshika kuri yo ntambwe ryari. Est-ce que twarahejeje uhanagura ibikomere? Est-ce que abagize amakosa on les a mis à côté kugira ngo babanze bavuga ati twagize amakosa kubera bigishijwe barigishijwe baremera kubandanya iyo ideologie génocidaire baremera kubikora kwigishwa ukemera baza kwigisha ngo icuwundi ukacubikora wewe umva udahanwa urahanwa nyene urahanwa donc il faut ko nabo nyene bumva ko bategeza uhanwa bakemera kandi bakemera inahe ikahaba malheureusement tel que les choses s'organisent ou narumvirije le rapporteur sur le Burundi yavugiye New York dernièrement aza kuza avuga ngo ikintu cyambere d'abord ashaka nuko baduza manda yiwe kuko manda yiwe yaraheze je pense hanyuma mugabo igikuru akavuga ngo la solution ngo nuko haba ibiganiro le dialogue vya bindi nyene bimwe tumenyere kandi ikibazo nyamukuru tukizi kandi hariho des dossiers pendant muri Nations Unies zirindiriye ko bazikora bakazikorera umuti turindiriye ko ikibazo cihonya bwoko cyo muri 93 kibanza ko bamaze kucemera kigashikayo bakacemera kigasohoka kurya bemeye manifeste de Bahutu muri 59 bakemera ko nico nyene ari kibazo kiri haje batza kucemera bakagikosora bakavuga ati abisha abandi bategeza guhanwa jewe sindi contre yuko nabo muri 72 babaye des victimes nabo nyene profite de cette situation kugira nabo nyene babagirira urubanza rwiza. On ne peut pas construire sur le pu. Docteur Rugambarara urazi ko d'abord vurana ibintu biri très compliqué igenyo nushobora hari agapande kigufa giginyo kasigaye woshira ko amapansement yose woshira antiseptique yose mugabo umuntu nakira tant qu'on n'a pas encore effacé cette connotation y'abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo tuyifute avec des bases ziri claires toi maze kumena ibisebe donc toi maze kupurja le pu iri mu ma abcès que les gens portent dans leur cœur nibaze ko atahano tuzoshika icanyuma nashaka guhereza ko nuko navuze ko dukorera dans la sous-région hanyuma dufashanye twemere urubanza ruze hariho umwene wacu umwe yitwa Maxime sinzi kwa ngaha yarasohoye petition tusabe baducire urubanza guvyo muri 1993 kubera vyamaze gushika hajya kirazira kubiheba naramaze kubabwira ko abazungu baraduciyemwo kuduha ibintu vy'ama accord d'Arusha birimwe abahutu n'abatutsi kugira constitution irimwe abahutu n'abatutsi ça sont des bases et des épines dutegeza kwikura avant yuko twiyumvira ko ubutungane bwoza nibaza ko navuze vyinshi mugabo ivyo nashaka gushikiriza vyari ivyo je crois que on est obligé yuko bivuga tukabivugira habona atagutinya hari amajambo qui ne sont pas bien narumvise l'histoire za Prince Kositu avuga ibintu ngo vy'abacaravaniers avec des mots très choquants durs et lourds mais j'ai compris qu'il y a aussi il paraît ko habaye des notions de caravane le problème nuko ico kintu batakivuga il faut kukivuga naco nyene mukavuga est-ce que vyarabaye vy'abacaravaniers canke na vyabaye ivyo vyabaye vy'abacaravaniers comment ça s'est passé dans quelle proportion vyabaye kuko effectivement vyarabaye narufise abandi bantu ngaha nyene kuri space bavuga bati effectivement harabaye ayo ma notion de caravaniers des gens qui sont venus d'ailleurs qui se sont installés mugabo c'était dans de très très petites proportions ni bashaka kuvuga ngo nibo ngo bazanye ngo nibo bace baba bahutu canke bace baba batutsi ico kintu il faut ko gihagarara tukamenya ko twese turi abantu bo hajya dans les Grands Lacs nous tous nous sommes burundais ou rwandais ou congolais nous sommes de la sous-région ougandais jusqu'au nord du lac Victoria nous sommes le même peuple nous vivons de l'agriculture de l'élevage et de la cueillette nous parlons la même langue donc nous sommes le même peuple ico kinimi bashaka bacita igihutu bashaka bacita igitutsi bashaka bacita ikinyarwanda canke ikirundi canke ikiganda c'est la même langue avec quelques connotations qui vuga yuko nous sommes les mêmes nous avons la même culture nous avons les mêmes traditions il faut absolument qu'on accepte de combattre ma division ethnique au niveau de la sous-région je vous remercie. Urakoze cyane mufasoni ambassadrice Christine kuvyo mudushikirije ego byari byinshi ariko byari birimo n'inyigisho kandi nyinshi ego murakoze kandi kumure nibaze ko tukiri kumwe turacyari ko turaganira reka twumvirize kumbura wa nyuma cyo tugaruka kwa docteur reka twumvirize Kazane mwiriwe
mwiriwe neza Frank ndakuramukije ndaramukije ndondeza ariko host wawe n'abandi bose Dr Alphonse Rugambarara n'abandi bavuze nari nagerageje kumviriza kuva yego nari numvirije kuva mu ntango numvirije bitari bike nshaka impera aha hantu Dr Nina ahereje hari ibintu byinshi bitari bigoye kumva kubona gutahura cyane cyane iyo ugerageje kuraba histoire ya region tubarizwamo urabona i Burundi dufite ikibazo ca mbere cyo kubanza kumenya histoire yacu mugabo tukagira n'ikibazo cyo gutahura aussi histoire y'abandi bantu tubana ndavuga nk'abanyarwanda abatanzania n'abakongomani kuko resi twebwe abi wacu abarundi batubwira basokuru baduha ziba ari amahesi bavuga uko bo bayabayemo mugabo ugiye dorotwe kute hari yani mahesi abantu baho bavuga bivanye n'ingene bayabayemo nk'abantu bazi nkaho ayo mibushi wumvirije abashi ukuntu bavuga histoire yabo n'ingene ancêtre babo babaye muri ya region ngene bagiye barakora ushobora kumva ayandi mafe ushobora kumenya ingene uhuza nayi Burundi akaguha igicapo wumvirije nk'akarori kuri kote ya Tanzania haba hibuha nibaza ko centre ouest ya Tanzania royaume nini yabayongera aribuha ubundi ayandi yari ama royaume mato hariho nk'izitwa za Urambo hari abashefu bibariko baravuga vya esclavage abantu bibuke yuko imbere yuko abazungu baza abarabu bari active cyane muri region iwacu imyaka myinshi imbere yuko abazungu baza kandi esclavage yarakogwa mu bindi bihugu tubana nk'ahajyanye muri Tanzania hariho ico bita la route de caravane swahilo-arabe igiswahili niho ubundi cahuriye n'icyarabu nico gituma abantu b'igiswahili bazi ko mu giswahili harimo amajambo y'Icyarabu n'amajambo yagiye ari forma igiswahili ubundi ni n'ururimi rwavutse ruvuka muri alliage sinzi kandi rwita alliage cyangwa ari combinaison y'ama langue autochtone yarasanzwe hari muri ya region ya Tanzania akavangana n'icyarabu cakoreshwa n'abaesclavagiste bari bahari hari abirabure benshi bagiye muri Aziya abantu bazi nka za Thailand hariho abantu usanga bafite uko bagwirabura bamwe bagiyeyo muri ubwo buryo nk'abaesclave isi yabayemo esclavage imyaka myinshi nta n'igitangaje ko ijya parti bashobora kuba yarabayemo esclavage mugabo mu bwami bw'u Burundi ntawo uvuga ko higeze haba esclavage abarundi bamwe bagwanya esclavage iyo abazungu rero baje barashe kwa Borisa baraparticipe mu kwa Borisa esclavage yari amapratique ataremewe iwabo mu byo bagomba donc ikindi naco twibuke yuko u Burundi imbere yuko butwagwa n'ababirigi bwatwagwa n'abadage cyo gihe abadage bari bafite ico bita Dutch East Africa donc yari Afrique allemande yabo muri Afrique de l'Est hariho abantu bari baravuye muri Tanzania bakaza mu Burundi kubera ko ubudagi nibo barabakoloni nibo batwara abantu bakabajana handi nkuko hariho n'abanyarwanda bari mu Burundi imbere yuko turonka na independence nkuko hari abarundi bari no mu bindi bice bindi by'ibihugu tubana harabagiye kumbure muri Kongo harabagiye muri Uganda harabagiye mu Rwanda ibyo ni ayo na muvuma yabayeho mu gihe ca colonisation ivyo bintu rero birafise ngene abantu bose bashinje kubitreta après l'indépendance Afrika yashinje gufata ivyo bibazo yuko umuntu wese aho yisanze ku munsi wa independence ariho abarizwa kandi araherubwa ubwene gihugu baravuze nk'abantu bari nko mu Buyenzi nk'akarorero murabizi ko banakoze bagize uruhara rukomeye cyane mu kurondera independence babaye hafi ya Rwagasore bamwe babanye na Mwambutsa baramushikikira ushobora gusanga harimo abantu bari bafise amahirina handi mugabo bari barabaye abarundi kandi bidantifye nk'abarundi kuko aho tuvuge ko abadagiye mwibuka ko baje presque 1896 gushika kuri independence hari abantu bari baravukiye Burundi batari bazi ivyakahise k'abavyeyi babo n'ingene byari bimeze ibi ni ibibazo rero biri complex bisaba ko abantu bavyitwaramo buhoro ntushobora kuvuga ngo ugiye gusubiza abo bantu ngo ubajana hehe wo kubwira ati umuriyoni w'abarundi gushika muri 1970 bari Uganda bagaruka i Burundi uyu munsi peut-être amaze kuba nk'imiliyoni 4-5 ntawe ubizi urarigenza gute ivyo bibazo ntushobora kubitangura ngo ubivemo bref si cyo kibazo cy'uyu munsi yose y'uyu munsi mugabo ikintu agomba kuvuga nuko ibi bibazo twariko turaganira ko bariko baravuga ko abandi imbere ibibazo vya politique ibibazo by'amacakubiri ibibazo vy'ubutegetsi ingene intwari hinduka ni ibibazo biri complex mugabo rimwe personnellement ngira impression kumenga abantu bagomba kubitorera inyishu ziri simple ari naco gituma rimwe bigoye kwibaza ko abantu bazohurira kuri zimbuga ngo baganire batora umuti ubwa je ndibaza ko umuti uzoboneka jewe ndi optimiste gatoya ngira ngo Antoine Kwiza yavuze yuko wewe yasa nk'uri desespéré gato ubwa jewe ndi optimiste yuko intwaro hageze kwihinduka intwari irahinduka ihindurwa n'ibintu byinshi n'abayihindura barafise uburyo bavyumvikanamwo canke baganira n'ahandi kumbure bashobora kubiganirira abandi ngira ngo bakabasanga mu nzira mugabo iyo hageze ko ibintu bihinduka ibintu
birahinduka. Ivyo nta nkeka jewe ndabifiseko. Gusa ikibazo gikomeye no kwibaza bati abantu baganira twiyumvire tuti mbega iyo turiko turavuga ibi bibazo mu by'ukuri turagerageza gutora umuti ku buryo abatwumviriza ngira bumva turiko turavuga hano hari abaducishamwo ijisho hari abatugaya kumbure ariko mbega abantu barumva ko ibibazo babayemwo mu buzima bwa misi yose biriko biratora umuti. Bavuze ibibazo vya discrimination vyamyeho muri kahise, Dr yavuze ibibazo bihagaze ku moko, amoko nayo nyene biragerageje gusubira inyuma muri kahise. Aravuga ati mbega ico twita amoko uyu munsi niko basokuru bakibona uko abazungu baje bavyenterpreta, mbega basogokuru bo wicaritse ukababaza niko bo bavyumva. Nibaza ko ikigaragara atari ko bavyumva. N'ikimenyamenya ahantu habera ikibazo nuko ibintu kenshi bivugwa muri politike n'abantu baciye ubwenge batwara ku bijanye na kahise usanga atari vyo abarundi ubwabo bavuga, akenshi n'ivyo abazungu baba baravuze canke abatwanditse ko baba barashoboye kutuvugako. Ni gake rero dushigikira ubushakashatsi buvuye mu barundi ngo batange narrative yabo uko babayeho, uko vyagenze nuko bagiye barabibona. Cyane cyane ko muri kahise ku Burundi twageze n'ibibazo vy'uko amateka tutayabona yoroshe. Uyu munsi uburyo bwo nyene bwo kuyatora ni uburyo buciye mu mayagwa, mu mvyigo, mu mvyino, mu migani, mu bitito, mu mazina, niho dugerageza kumva ni muri buri tugashushanya mu kugira igicapo kubera impamvu nyango zitandukanye za kahise n'ubukoroni ngira bwashimye ko dutwara amateka mwamwe ntituyamenye canke kahise kacu. Bigaca rero bibabaza cyane iyo politike itagomvye kugira promotion y'ayo mahisi avugwa n'abarundi kugira ngo bikunde amenywe n'abarundi benshi, ntamenywe gusa n'abayiga mu ishure ariko abeveyikire biciye mu media abantu bayamenye. Mugabo nibaza ko impamvu zumvikana mu gihe bari muri politike intumbero yabo atari